Imana yacu ni Imana yadukunze, ni Imana yaturokoye. Komera amashi menshi cyane, Imana yacu irahambaye. Nyenicubahiro Mana mushobora byose, ni wowe nyene urukundo, ni wowe nyene ikigongwe, ni wowe watwiyeretse muri Burundi bwacu, uraturokora, uraduha amahoro. None n'uburabo uri hagati yacu, tunezerewe ibi vyiza waduhaye, none nahazwe imyaka n'imyaka. Mufate ivyicaro, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, cyane cyane mpereye ku ndongozi z'umugambwe wacu mwiza wa Cndd-Fdd, bo batutumiye kugira ngo twifatanye nabo uyu munsi. Ndamutsa cyane abubahwa barongoye umugambwe Cndd-Fdd mu ntara zose z'Uburundi bwose, baje mu nama ya komite nkuru y'umugambwe Cndd-Fdd. Nagira nsabe mu bakomera amashi cyane. Mwebwe mwese bubahwa batumire bahire, bakozi b'Imana, mwese banyengozi mwatwakiriye muri iyi ntara nziza ya Ngozi, mwese turabakorera ubwatsi, turabakomeye amashi. Nakanyamuneza ntangere kubona uno munsi dusubiye guhurira kuri uyu munsi wa kane mweranda uheraheza ukwezi, akaba ari umunsi twaronkeye ko urukiza muri iki gihugu cyacu, kuko benshi ntavyo bazi, babona dusimbasimba twikina amatavu imbere y'Imana ntibamenye iyo biva. Hari ku munsi wa kane, ryari igenekerezo rya 16 Munyonyo mu 2003, aho Imana yavuga iti mu Burundi ndahakeneye amahoro. Iki ciza rero twarose nta numwe yo canjanjwako, kuko ni Imana yabikoze. Iyo turi muri ibi rero, icambere ciza nuko twokwama twibuka. Kwibuka iyo wibagiye uriyanjanjwako, nukwibuka iyo twavuye. Uburundi cyari igihugu ciza cyane Imana yaremye, ari igihugu gitunze, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu kirimwo abarundi b'incabwenge, abarundi beza, umuryango umwe. Tunezerewe iki gihugu cacu. Imana yatugabiye igihugu ciza cyane, ariko twavuye tugira ibyago, kandi ntawe ibyago bidashikira, ntawe ibyago bidashikira. Nico ituma nguma mvuga nti tuze turibuka iyo twavuye, ntituze dusubireyo. Muribuka Imana igisezeranira igihugu ca Kanani Abrahamu. Imana yaramukuye mu muryango, imubwira iti va ngaho ngo nkwereke iyo uje. Aragenda, aragamburuka, ashitseyo inzara ikiramutera, acahungira mu Misiri. Ahungiye mu Misiri niho baca banamwiba umugore wiwe. Hanyuma mu nyuma Imana nayo irahana abo bamwivye umugore, ndetse bacamuhana amande, aca ataha atunze. Acagenda atunze, arasubira inyuma. Ariko uko vyaduga amahirwe ntiyaba menshi, kubera uburuhiro abamwamutseko aribo bene Israeli. Yakobo nawe nyene yaruhukiye guhunga, ahunga inzara nyene. Inzara nimbibasha, inzara ntituze tuyemerere, kuko icituma ubumuja. Bene Israeli barashonje, bacaruhukira mu Misiri, bacabera yabaja. Uravye rero ingene Imana yabarokoye ikabakura mu buja mu Misiri ayo bari bagowe, naho bitaniye n'ingene natwe Imana yadukuye mu minwe y'abakoroni. Erega natwe abarundi twari twabayabaja mu gihugu c'amavukiro,
turababaja abakoroni imyaka itari mike, hanyuma gushikaho Imana ifata ingingo yo kubadukurako, ariko abarundi duca turababahe biyake. Aho twari kugaruka muri vya vyiza twari turimo abakoroni bataraza, ahubwo twaciye tugiendera ku mabwire yabo. Wa muryango wacu turawusambagura gushika naho Imana burya Imana irahana iyo abantu bayitaye bayihevye. Ndibuka aho abanyisirayeli bayicumuye ko bararenza urugero, hanyuma gushikaho ivuga iti umwe wese niyice mwene wabo. Baricana bavukana ngo ishavu ry'Imana rireke kubarurumbirako, bahemutse bicanye. Nuvuga yuko twebwe twarashavuje Imana mu Burundi, turakora ibidakogwa, turayibagira, hanyuma nayo ikirirabira hirya, turamarana tuvukana. Ariko rero Imana ntibagira uwayo. Haratera igihe Imana iravuga iti aba bantu ntegerezwa kubarokora. Iki ni ikintu gikomeye cyane uriko uragikurikirana neza. Imana yaraje, turagira akajagari, turamarana mu 93, turamarana atacamira. Hanyuma iraraba iti aba bantu bategerezwa gukira. Ndabishimikira ko cyane ivyo, kuko nta kwisi murazondonderera uwundi mugambwe wabayeho atawuvuga ati nije nawushizeho. Muze mundonderere nimwumva umugambwe wabaye ku isi ubaho ata muntu numwe ashaka kuvuga ngo uwo mugambwe nije nawushizeho. Umugambwe Cndd-Fdd duvuze ko ari wowe wawushizeho ubugiye. Murazobaza abigize ngo nibo bawushizeho, murazobaza Nyangoma muco mubazi yari, murazobaza bandayikengurukiye, abona twaciye muri vyinshi. Bandayikengurukiye vyaciye batakuwa amazi. Ntituje kure, uwitwa Rajabu yibona ko ari we gihangange umenga niwe yaremye umugambwe Cndd-Fdd, byaciye byanka. Kuko Imana yafashe abagumyabanga ibashira hamwe, iti mwebwe nimwe nkeneye ko muzozamura Burundi. Hanyuma abo bagumyabanga bazabona barahuye, nta numwe yararitse uwundi. Genda musome mu gitabo mu mategeko ntunganya mugambwe y'umugambwe Cndd-Fdd, ico kibazo abagumyabanga bari hamwe bose baravuze ngo none ko ari itegeko rivuga yuko kugira umugambwe ubeho utegereza kuba hari wawushinze, none abawushinze ni bande? Turarabana twese dusanga nta numwe avuga ngo nije nawushinze, washinzwe n'abagumyabanga. Ahandi haza umuntu umwe akayaga n'undi mugenzi we, uwundi akayaga n'umugenzi, gushika baba 10 bakaba 15 gushika bashinga umugambwe. Tweho twahuye twese turimwo tutaranagira n'uwo mugambwe, n'uwo muhara utaraba. Vyerekana ko hariho uwaturaritse ari Imana, kuko ikimenyamenye uno munsi niho Imana yibonekeza ko ariyo yaturaritse. Iraturarika tuba turahuye. Uwigiza akagaba Ruganda, Imana yacimukuramwe iti wewe si wewe. Uwuza atariwe, Imana iti vamwo wewe si wewe. Kandi rero nibo biyirukana. Haza amageragezwa bagaca bigira, yashikaho hanze y'igihugu akaba bihevye. Hanyuma rero ico gihe twarabana mu maso, twaciye twandika ingingo ngo abashizeho umugambwe Cndd-Fdd bati nabo bose bari muri uwo mugambwe utaraba ukiri umuhari, kuko barabuze izina. Nabo bose bari bawurimwo ukiri umuhari. None mwibaza ko harimo abantu banganiki? Ngozi hari yitangara je barangaburiye, none umva batarimwo.
mu 1995 na 6 hari itangara igisha gishiha nigishiha gisha hajya barangaburiye gose agateke kanyu narakamaze narangaburiye cyane muza murampa nakagwa murumva ko namwe mwari murimwo kuko mwari ko muratugaburira twese twari kumwe none wocu uvuga ni karaveri ni naho Imana ni miburo ni twese kujya twari kumwe nimumbwire rero ico kintu gishobora gufata abantu abarundi bose intara zose amakomine yose bose bakaja ku rugamba rumwe atababararitse ico kintu izo ngufu zavuye he ni Imana gusa none je nari ndakuzi ngo ndakurarike mugaza mbona turahuye Imana niyo yavuze iti rasambere bamwebwe nimwe ntoye tuca turare buke mugabo ntawabibona twarabuze Imana ubu ntikikibonekera mu gisaka caka ntigishe kumwe bigirira Musa tukaza turirondera tuvyonona tuja mu bigirwamana tubantuze tuja kwa barengesa n'aba njoni hari ibifaro vyitwa vya njoni vyavuga ko bisama amabombe ku mugoroba ukamenga dutonze kwishapure tugiye kubaza ingene bizogenda ejo aho kubaza Imana tukaza kubaza icitwa barengesa n'icitwa njoni kigaca kiduhenda ngo nico casamye amabombe yose ngo yari yaje ngo hajya mu mwaheze ngo nice nabisabye naho ni Imana yabisabye ngirango bo twari kugo baravyibuka twavuga ngo birikora ngo ivyiwacu ngo rindira gatoyisha ngo ivyacu birikora nindakubwiye ko vyikora ni Imana ibikora none ko vyakorwa nico tutabona mu minsi heza ari ahantu nigiriye ikosa n'impaka hanyuma nca mvuga ni kubona ibi byose vyabaye nta bwenge bw'abantu burimwo ni igihamana baca barankosora ngo nari kuvuga ngo si igihamana uvuze ko vyikoze ivyakozwe n'Imana ni igihamana hariho abashatse ngo ubwo hajya ntibivuze nabi ngo ntihari kuvuga ngo si igihamana kubera twiyumvira mu gikoroni ngo ce n'est pas un fait du hasard ngo si igihamana ni igihamana kubona uno munsi twahuriye ngaho uno munsi kuri iyi tariki nimumbwira abanyengozi mwese mwari muzi ko turi ngaha ako turi ngaha uno munsi naje ntavyo narinzi nagiye numva ngo tugirira hahandi ni igihamana hagibara niyo yapanze iyi programme kora twahuye uno munsi ni igihamana niho twadoga rero urugamba rwacu murumva yuko twari kumwe twese buke habaye ikoraniro kaminuza y'umuhari abahora turongora bose baratunaniye kandi bakagenda batwivye n'ivyacu nze ndibuka akaririmba twakunda guca turirimba nyangoma yadutwaye n'ivyacu uretse ibibi yagudukoreye hanyuma gacuririmba ngo nyangoma ngo aho uri hose ngo Imana iguhezagire ngo izikugirire nk'ivyo wagiriye abandi ngo Imana izikugirire nk'ivyo wagiriye abandi niba wagize neza irakugirira neza kuko umucira urubanza hari igihe usanga uruciye uko Imana itabishaka igaca iguhana ko wamurenganije mugo uvuze uti Imana uraruca hajya ndababwire ntimuze muje mu bintu vyinshi vyo kurondera amatata hatari ukazona umuntu akurenganije uramuhereza Imana ntirenganya Imana ni rutungaboro Imana mushobora vyose ico gituma mpora ndabwira nti ubonye umuntu aje gusindira ashaka ko musinda uramubwira turahiga ubusenga iyo nsenga ti niba busenga Rusiferi nzokunesha nawe usenga iyo nsenga ntirenganya emwe je ndakubwira uko mwarabonye ivyadushikiye mu 2015 isi yose twubararako twavuze tuti murahirwa mwe musenga iyo dusenga abasha kuko yo ntirenganya uno munsi ndazi neza ko bashaka kuvuga bati yamana abarundi basenga niyo
erega iyi ni ntahi ikomeye. Korona yarateye, abarundi tuti Imana nyene izodutabara, nta buryo dufise bwo kurwana nayo. Imana iciratwumva iciradutabara. Bukeye kabiri abantu bakadutwenga, baradutwenga ngo twihevye, ngo abarundi twihevye, ngo ko tutiyugarana. Tuti Imana bugira bibona nirikinga. Imana irakinga. Hanyuma bati barabura iyo baja niyo bava, ngo reka tugire urucanco. Barengera ko baricanca, ngo abarundi muragowe murahwera ko muticanje. Murahera. Tuza tubona abo bicanje nibo bataguye ahubwo kurimagurika gutanga abarundi. None ibyo si ivy'Imana. Bariko baratwenga abarundi, twebwe natwe dusenga twikingira, dusenga twikingira. Kuko Imana kiraza kwimanuza naho nyene. Ntuzuvuye ngo Imana turakundana guceka kwikingira corona. Muribuka Yezu shetani mubwiye ngo handitswe ngo abamarayika bazogusama ngo siyimba. None ntiyari Imana ga yewe. Yavuze ati ntukagerageze uhoraho Imana yawe. No mujama Imana iradukunda gose n'umuvyeyi wacu. Muga ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Niyo Imana yavuze iti nzogukingira, muga nawe wumve discipline ndaguha. Abantu banka kugira discipline kugwanya corona bariko batugirira nabi. Ntaho bataniye na Eva. Bariko batugirira nabi. Mwebwe ntimwiyugarane, mugabo ikingire, ndabereka ingene mu rucanco rwanyu. Wasugwa rucanco Imana yatwihereye, burya bwenge bwo gukinga corona. Turya n'urucanco. Hino Yesu kwikingira. Wase rero urumva Imana irakubwira iti niwa nka kwikingira uzopfa. Nanje ndababwiye nimwa nka kwikingira corona muzopfa. Urumva rero Imana yaguma ikinga. Imana ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe Cndd-Fdd. Ngiryo rero ibanga rya Cndd-Fdd. Niba mushaka gusambura Cndd-Fdd genda ukure kwirya ngingo ya mbere uyifute. Cndd-Fdd izobigiye. Hajya duhagaze kuri kajya nyene. Imana ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe Cndd-Fdd. None ubu naho twaraye dushize kwa kandi mu Burundi twashize kwa kandi niyo mwami w'i Burundi rero. Aho umukuru w'igihugu ntimundabe ngo jewe ni jewe ngabo Burundi. Hariho uri hejuru yaje. Ubu mu Burundi turazi neza ko atamukuru abura mukuru we. Nta mukuru abura mukuru we. Aha naje ndafise aha hejuru yaje. Nabanje kurahira imbere y'Imana mushobora vyose. Imbere ya mwebwe abarundi mwebwe bene gihugu. Jefise abashefu benshi, mwebwe abene gihugu muri abashefu banje. Imana umushefu wanje. None umva hari umukuru abura mukuru we. Naje ndafise abo nanje ndi mukuru wabo. Birahindukira uruhigira ugahindukira je hakaba bomba mukuru wabo. Mugabo commandement supreme ni hari ya hejuru ku Mana. Ukaza wumva umuntu aradutse ngo bivuye hejuru. Imana niba yabirungitse. Ufise uburenganzira kubwo kuvuga ko bivuye hejuru uri jewe jenyene. Akaca muvuga ngo bivuye hejuru. Ngo urwo rubanza ngo rugorama iki uko bivuye hejuru. Imana iragorama iki urubanza. Ngo iyo dosiye ngo yihagarike ngo bivuye hejuru. Imana irashobora kuvuga ngo ubucamanza buhagarare. Kandi ejo ituma yashizeho abacamanza. Hanyuma rero tumaze kubibona gutyo Imana ikiradutumbereza. Turumva twarabazanya tuti none ninda zoturongora. Hari mu 98 ico gihe urumva Imana twayihaye ikibazo ca mbere mu 2001. Mu 98 niho nahuye n'umupasitori akambwira ngo uburundi buzoja mu mahoro akomeye. Ngo mugabo ndababwire ngo Burundi ngo ntibuzoronka amahoro budatwawe n'umukizwa, ngo umuntu yemera Imana ngo ntibuzokira. Ngo mugabo Burundi buzokira, ngo mugabo uzotwagwa
ngo n'umuntu w'umukozi w'Imana acarampebuza ngo muri mwebwe muri ko muragwana ngo muzotsinda ngo muga nta numwe azotwara kuko mwese ntawemera Imana. Niko yambwiye ati mwe muzogwana ko Imana arabivuze ati yemwe amahoro azoza mugabo kumbe Imana yari kwimuvugiramwo gusa iri kwiranatunganya ingene bizogenda. Imana iciradutumbereza dutora sogokuru wacu Petero nkuru nziza tumuha amashi menshi. Haje ibintu vy'Imana ndabwire igituma biba bikomeye. Navuze ndafitiye intahe ikomeye. Nerujyane we yari umukuru yari guca aje imbere. Eka mbere nagira ndabwire ko ari cegera canje. Kandi je nije nari ndongoye iryo koraniro kaminuza. Ndabeshe ga honorable Gerard ntitwari kumwe. Niryo jambo ingene twaritoye ntivyari vyoroshe. Yari cegera mugabo uburuhiro natwe twavuga tuti wewe rero niwe tudugije uturongore. Urazena biryoshe ukuduza umwe muri mwebwe mugaca mwemera ko abatwara. Tuba turafashe umurongo rero guhera uwo munsi Imana icirugurura yaciye yugurura. Hajya rero ndabwire hajya twari dutangura urugendo rero rwo kuva mu buja kuko twari tukiri mu vyimviro vy'igikoroni kubona abarundi ukababura ukabarondera abarundi ukababura mugu ukabona abahutu ukabona abatutsi ukabona abatwa ukabura umurundi numwe. Hajya twari mu vyimviro vy'igikoroni none munsi ntubona ko tubona abarundi nuvuga twari tukiri mu Misiri. Hari ibintu Imana ikora ntubona Farao ariko aragira kariganga muhogo gushika abakurikira akaja kugwa mu kiyaga gitukura. Mwetwe ntimwabonye ko biba hariho intagondwa zitemera. Hanyuma rero araturongora neza aratugira imbere Musa kabisa neza. Ndababwire tumwongera amashitsi abakuru wacu. Kera turi muri kaminuza hariho ico twita ngo amakuba ya Musa. Amakuba Musa yabonye niyo makuba sogokuru yabonye. Yarabonye amakuba nkajya ya Musa. Abo bagendana baramwihakana. None Musa muribuka Aroni na Miriyamu bamwihakanye bakamugumukana. None Aroni ntiyari umuvugizi wa Musa. Ntimwibuka igihe Imana ariko yabwira Musa ati ni wewe uzobakura mu buja bajya. Musa aranana arankati Imana iti ni wewe nahubesha ngo je sinzi no kuvuga mbere ngo je sinzi no kuvuga ati Aroni ni harazo azokuvugira. Burya niho Aroni yabera umuvugizi wa Musa. None sogokuru wacu nkuru nziza umuvugizi wewe ntiyamuhemukiye. Ntimuvyibuka duga tuze turaraba niho muza murabibona. Muribuka Rajabu ingene yatwanikiye akamwita ngo nikidaje ngo kiri gusa. Twari twaragendanye. Muribuka Musa ayo yabonye nimusome mu gitabo cyo guharura 16. Umuntu hitwa Datani, Korani na Abiramu bagize kudeta barapanga kudeta neza. None haba bataniye na niyo mbare kandi nabonye niyo kudeta ntiyakunzega. Baragumuye abantu baragumuka mugabo kudeta yarase Imana ikirabarimbura nibo bonyene. Imana yagushize imbere biraryoshe kuko Musa arasenza ati Mana je aba bantu bopfa urupfu nk'uko abandi bahora bapfa ntibokwemera ko ari wewe ubigize. Bica urupfu atawundi yari bwarupfe niho bazomenya ko ari wewe ubahanye. Imana icivuga iti mwese nimwigira inyuma ico nikorera. Ica yasama ikisi icirabamira ngo bashitse guba basekuru bakanura. Haza umuriro hari indani urabaturira n'imiryango yabo bose. Mushaka kugarariza ubutegetsi mwe musoma mu gitabo cyo guharura 16.
murazoca mugarariza ubutegetsi ajya Imana irinze ishira umuntu imbere niyo imukingira. Musa arabonye amakuba ayo sogokuru wacu nkuru nziza yabonye niyo Musa yabonye. Mugabo arakadogadoga buke 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 gushika aho dushika aho Cndd-Fdd abenegihugu bavuga bati ubu rero ni Cndd-Fdd irongora igihugu twebwe abenegihugu. Bamwe rero bahora ku rugamba bose bacavuga bati ubu igihugu tugira rero dusubire tukinagure tugitumbereze. No kuvuga Imana ari yamaze guhezagira agira aratambuka intambwe bamucira imizi kuzimu. Umugumuko ku mugumuko nta magogwa atagize, nta magogwa abaho. Hajya tubagwa amagogwa ya Musa tuzabishakiriza turavuga tuti amagogwa ya sogokuru wacu nkuru nziza. Abarundi baramukoreye ikibi. Mugabo ati Imana niyiri imbere, Imana irabambonera. Buke buke igihugu arasubira aracubaka. Ya macakubiri yarari mu gihugu yose abarahwamye. Abantu batangura gusubiza hamwe. Abarundi barasubira kubona ko ari abarundi. Barafuta vya bindi byo kubona umuntu umwe umuhutu umwe umututsi umwe umutwa. Baratangura barona ko ari abarundi. Barasubira barubaka igihugu cyabo. Baracubaka. Muraza akanyamuneza twagize dushitse kwibwirizwa shingiro mu 2018. Emwe ndazi nta utihaye agafanta ujya munsi. Hari kuwa kane ndawibuka. Mbere hariho n'abagumyabanga bace biyibagira baca baja kwihapore kuwa kane kandi bapfunze ku munsi mukuru mweranda. Emwe hari n'ababigiza amenya mbona bacambwa ngo harero ngurubahutse rego we ntukorako. Nimwe mugira mube amageragezwa. Nimwiyumvire ntimugamwe ko muri bato y'intangorane ntimugaje nohemuka. Aho Imana yo cikora ikintu. Umukuru ni wapfunzwe kurusha batwara. Aha jewe mpemutse nk'ubu ngahemukira Imana. Ubwo nyene ibihano bica biza ku Burundi. Mugamwe mwirirwa muri hemukira nyene ntangora akaba ari je Dawuni. Musa yaragenda gasenga ati Mana none ko babaye nabi babaye mungire gute. Ndebe ko munsi bamuryagagura ngo inzara irabishe. Watuzaniye kugwino baramubana emwe ngo bashaka inyamantuze. Imana ikivuga iti sawa nivyo bariko baravuga. Musa akayisaba ati ntabara none handabivamwo gute. Ati ngira ndabaha inyama gushika aho zizobaca mu mazuru. Yazi bahera zarabaciye mu mazuru. Ngusaba Imana gukanuye amaso ngikagoheba yamena. Nabo barakanuye amaso barabibonye. Imana rero ikaziragarura gushikaho adushikana igihugu arasubira kugitondesha neza adushikana kwibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro rishitse ati ntegereza gutegura abazobandanya urugendo. Bajya mwebwe nta Mana mubonamo. Arategura abazobandanya urugendo. Muribuka umunsi wa nyuma avuze ati abatowe mwese cyo muze mwe mutonza ndabahezagire. Ijambo yadusigiye murarizi. Gushika ampereza isezerano gantuze atakirira isezerano uzogo muri gendera akari impereza mu ntoki guke. Aho nta Mana ari kuravuga ati wewe kumwe yabwira Musa ngo wewe ntuzohahonyora ngahajya harabe. None Musa ntihamagaye yuzuye agamagara Yosuwa akamubwira ingene bizogenda byose ingene arongora ihanga. Ati ngibi none je yarampamagaye arambwira neza byose nisezerana carafata ari impereza. None hari imperenga harugura anyena aransengera arambwira umwongo huma n'udahuma ababi nabeza. Duca rero turabandanya kubera iryo ragigiwe nagira nsabe muhagarare tubanze tumwibuke. Yadukoreye vyiza. Imana idufashe kugira izina ryiwe ntigize ryigere rizimangana mu mitima y'abarundi.
Imana imwakire mugame bwawe murakoze. Yasize atwinjije araduha inzira. Murumva rero tugiye mu gihugu gishasha, twabaye tujabutse. Yasize avuze ati jabuke. Icivuga kivuga ngo umwana w'umuntu arafise uruhara kuri kazoza kiwe. Abarundi turafise uruhara kuri kazoza ku Burundi. Narababwiye nti aha turajabutse. Musa gitwara barya mana. Imana arabahamana ikabaha izo nkware. Muga bajabutse Yorodani haramwigeze mwumva basubiye kurya mana. Ivy'amana vyari biheze. Ni haba hari umuntu rero yari ramenyere kurya ivya gusa. Narababwiye uno munsi utegereza kurya ubize icuya. Ushaka kurya ivyo atabiri yakuya amenye ko ari y'umuvumo kandi Imana izomuvuma. Burya Adamu na Eva bari barose umurima mwiza. Muriko murumviza Edeni wari umurima mwiza cyane. Uburundi ni umurima mwiza cyane. Imana araduhaye nta kintu yatwimye. Yaduhaye umurundi w'ubwenge. Iranka no kutuvuruga iduha umuryango umwe. Abantu tuvuga ururimi rumwe dufise imico imwe tubana twese. Umva Imana yaduhezagiye kugira ngo ntituvuge indimi zibiri. Dushobore kubaka neza iki gihugu kirimo umutahe ukomeye Imana yaduhaye. Imana yaduhaye umutahe. Ubu rero kazoza kacu turagafise ku ruhara. Jewe Adamu na Eva ndabita babahe biyake. None abarundi ntitwari twabaye babahe biyake. Uno munsi naganda abwire ntihagire umuntu asubira kuba bahe biyake. Uriyo duhuye twame tuza turibuka Imana icyo yatugiriye. Yaduhaye umurundi w'ubwenge, iduha igihugu ciza cyane, kirimo imvura, kirimo amazi, kirimo ivura imera, kirimo byose nta kintu kitamera muri Burundi. Byose turabironka ikigira umurundi w'umunyabwenge azi ubwenge bwinshi cyane. Umutahe turawufise. Ntitube rero ntidusubire kuba babahe biyake ngo twibagire Burundi bwacu, twibagire umurundi wacu. Kuko kare twari twamwibagiye tubona umuhutu n'umututsi n'umutwa gusa. Babahe biyake ndabwire. Emwe Imana yaduhaye igihugu duhitamwo gusa gukorera shetani cyangwa gukorera Imana. Igitega twariyemeje yuko twaranaguye isezerano turiyemeza ko tuzokorera Imana yosa. Duca dushinga n'ibuye ry'icagirizi nitwahemuka kuri iryo sezerano dusezeranye kugira iryo buye ari ryo rizotwagiriza. Rijya nicabona ko ryaravyumvise niho twaciye turishinga rikuru, hanyuma aho turi hose uza turarishinga kugira rize riratwibutsa ko niryo cagiriza. None rero ubu harageze ko tuza turazirikana ntitube babahe biyake. Ndababwira abantu babaye babahe biyake. Dushake duhere ku mwana w'icangazi. Se wiwe yaratunze, bari batunze bikomeye. Aho kunezerwa muri ubwo butunzi, umwana w'icangazi jewe mu mugabane wanje nigire nimenye nikuremwe akanje karenge. Arakuramwe none yarerewe. None nta barundi uzubona umuhaye ahantu kugira ngo akorera bene gihugu aca bivagura akavyiba ngo akuyemwe akiwa karenge. Irega bajya banyonora itunga ry'igihugu ntaho batane n'ujya mwana w'icangazi. Umva ashaka gukura mwakiwa karenge ngo muhungu ngutimenye ngo urazi kweje bazogukura ngo mandigirihe ngutimenye bagaca bitekerera ngo ndakuye mwakanja karenge. Haje Imana izokumbonera. Imana izokubona ibivume byose. Kandi sogo yasiza bivuze ati abantu bazobandanya banyonora Imana izobakubita inkoni y'icuma. Hajya umuvumo w'umuvyeyi urafata iyo urenze kwisezerano. Umwana w'icangazi yarabaye bahe biyake gushikaho asigara yibi byo kurya ingurube. Wazi uri ibindya ingurube kurya ivy'ingurube iwanyu mutunze
atangura kwiyumvira basuku bari kwa data urazi nyene babayeho neza naje ndiko nsangira n'ingurube. Uwo numwe Yuda sibahebi yake gantuze umuntu yarajeje ubutunzi yiyegerereye Imana ari impande y'Imana ntuze we ajejwe ubutunzi arahemuka kwaheri kudufaranga 30 gusa 30. Aha ndababwire abahemu bahemuka kubera udufaranga babonye. Yaraturiye kugira ngo Musa ntuze Yuda ntatwe yariye natwe nyene yasanze aramenje atari yahura. Haje abantu birirwa baragira iturire ni babarya umuhero none bajya ni babarya umuhero ntibavuye ngo bariko bararya. Muri buko mwami Sawuli umuntu wa mbere Imana yavuze basijya amavuta gwa bumwami w'abanyisirayeli wa mbere hari amahirwe yarutayo gantuze arahemuka yahemutse kabiri ubugira kabiri Imana yaratevye iravuga iti yumvira Imana ntuzi kavuga ngo ndicuza kubona naragize umwami uyu mugabo Sawuli azize iki ubusuma yazize ubusuma ubwa mbere agize ubwoba bw'intambara aja guhereza inkuka atari wabijejwe. Sawuli ntanyizeye umuntu umwami wa mbere Imana yasize amavuta. Ubwa kabiri Imana imubwira iti ibi genda hariya muhatere ati byose ndabigize ibivumye ntimukoreko baba abantu baba ibintu. Aragenda arabona intama nziza zibinure ati wewe ntuvumwe atwara. Abonye inka nziza frizone ngo yawe ntuvumwe atwara. Arirundarundirako ararunda arajanye. Niho Imana yatevye rero iramukura kwa maboko iravuga iti nta muntu urimwo ati ndicujije kubona wewe narakugize umwami none ngiye kurondera uwundi aza umwami mu kibanza cyawe. Sawuli niko yatakaje ubwami kwirundarundirako. Erega bugiye iyaca biheba ntirundarundireko kiya cyo guheza inkuka ari Imana ari gukira ikigongwe ikamugirira ikigongwe muga kwirundarundirako ivyo Imana aravyase turangaye. Nababwiye ko twajabutse umuntu azokwishinga ry'ibiturire nakazi kiwe. Umuntu azokwishinga nyonora nakazi kiwe. Twarajabutse ubu ni habakera ariko vyari bimeze hari mu bugaragwa amana yarakiri ukarya utakoze no munsi nuko biricuye. Muri bukundi bugabo yitwa Kane babahebi yake ni beshi. Hari igisagara gikomeye Yosuwa yateye Yeriko cyari gikomeye cyane aragitsinda. Agasagara gatoyi ngo ajyaho ngo ni nk'ubwo cumbishwa kumwe ngo ntiwirigura cyane ingabo ngo nyinshi baraneshejwe. Yosuwa atangura kubaza ibibazo ingene Imana yamuretse. Hanyuma Imana ikimubwira iti wewe waramenje uzana ibivumye ubizana iwawe warivye nawe atigeze yiba namba hivye. Umugabo yitwa Kane yarekipeye acaratwara acaranyegeze namwe ntimuzopfa musubiye gutsinda urugamba. Murumva ubusuma ingene ari bubi. Yaragiye aratora ibinyagano acaranyegeza. Aha twarajabutse umuntu wese azoza aravuga ngo aranyegeje yatwaranyegeje azashaka kutwicisha twese abarundi. None hapfuye abanyisirayeli kubera umugabo umwe arakwegera abanyisirayeli Kane barabica gose basubiye gutsinda aruko apfuye ati mukuremwo kuri ibivumya hiwanyu. Baciye bamwica bamuteye amabuye basanze ari we yabakwegeye bagahwera bamuteye amabuye. Natwe uzo dukwegera umuvumo mu Burundi tukamumenya nzohamagara abarundi tumutera amabuye. Abantu bazi ko muza muranyonora ndiko ndabivugira imbere y'Imana. Ntitwakoranye kandi turi ku gicaniro c'Imana ntitwakoranye.
ndabihanije ibintu byo kunyonora itunga rusange, ibintu byo kurya ibiturire, ibintu byo kurenganya, mubihebe. Mutabihevye naho nzogera imbere y'Imana ndayibwire mfashe muze murangene bigende. Ubu twarajabutse, Burundi burahagaze neza, uzodusubiza inyuma bizoba ntidusubire kuba babahe biyake. Igihugu twari twaciyatse cyari ciza, none Imana yaradusubije. Mu guheraheza nagira ariko ndabibutsa none turi imbere y'Imana ntiduca twibuka ijambo ry'Imana ico rivuga. Ubu nukurya ukoze, uri utakoze nta mana akiriho, nta mana akiriho. Twarajabutse, Musa aratujanye tugenda turarya mana, Imana idufasha turya mana, turya tutakoze. Inzara mugara dukubitaga bashe muri buka mu 2007 ingene inzara yadukubise. None bagahimbosha utumereza kakaririmba bahejeje kuririmba ngo nimwamara gushika mu kubaka amazu meza mukarya mu gahimba ngo ntimuze munyibagire, muze mugwe mwibukaho nabakuye. Nico gitwa ndababwira nti itegeko ry'Imana turigumeko. Imana yaduhaye kwidegemvya, iraduha igihugu mugacishira amategeko. Kirazira turye kuriko turyana turi bamwe. Nico gituma rero nagomba kubibutsa akantu kamwe. Imana yaraje iduha Burundi bwiza, ikivuga iti burime buhingure, burime bubungabunge. Ereka najya amajambo abiri gusa, uwo murima urime wubungabunge. Nanje nacyandabwire yaduhaye Burundi bwiza bumeze nka Edeni. Ubu Burundi rero uwo murima yaduhaye yadushizemo igaterekamwe abarundi, tuwurime kukurimbuka uvamwe ibitegwa by'ubwoko bwose. Hari igitegwa abarundi batahora barima citwa mire, twarakirimye cimbuka kurusha ibindi bitegwa byose twahora turima. Kare ntitwahora tukirima ibi vyana kardi, hari ibyo twahora turima. Imana ziratwereka iti rima nibi birahamera, kuko ni mu murima wa Edeni nta kitamera. None rero murumva ubutumwa bwa mbere abarundi dufise gukora, tuwurime uwo murima hanyuma tuwubungabunge. Kubungabunga rero aho muca muvyumva ivyo ari vyo ibidukikije, ibidukikije tuwubungabunge, tubungabunge ibidukikije, dukingira isi. Hariho umuntu yanciriye umugani, sinova ngo wari umugani kuko twariko turaganira, acambwira ngo ariko abarundi ngo Imana yarabahaye, ngo bavuze igihugu Imana yakunze kuruta ibindi bihugu byose n'u Burundi. Ati muri sanzwe, ati hari ibintu byari bifise inzigo, ati bugisi irafise inzigo. Ati nimwiyumvire isi ikugaburira imyaka n'imyaka ikugaburira, ati hanyuma igasonza ntuyigaburire, igasonza we ntuyigaburire. Muga yoyo imaze imyaka n'imyaka ikugaburira, yavunika ntuyunge, ntuyigirire neza kugira ngo igire amagara meza. Ati nagenda babwire rero, ati bugisi irashobora gushavura umunsi umwe, ati zoshavura, ati ce yigira iyo bayikunda. Isi we yamiri kwira kugaburira, ikagwara ntuyivure, ikavunika ntuyunge, muga gumuvuga ngo ngaburira, kubera yabonye kutayibabaye, umunsi umwe izoca yigira iyo bayikunda. None amaze kugenda amatoni anganiki agenda mu Misiri yivu ryacu, genda murabe ingene ruvubu rusa, genda murabe ingene mu barazi rusa, rirya sivu ryacu riko riragenda. Isi ravunika ntituyunge, aho twari kugira imikobeko neza tugatera ibiti kugira ngo tuyibungabunge. Erega hajya inkukuri yitwaye ibivunitse, ntimurabona igihomoka, erega hajya ibivunitse. None ko tutayunga, ko tudatera ivyo biti, ko tutaca imikobeko kugira ngo amazi ntayitware, izokwigira kandi tuzosigara turarira. None Imana ntiyavuze yirime yibungabunge. Aha rero tuzokwambaza Imana ngo Mana
ngo wari waraduhaye isi nziza ngo muga turayajajwa ko ngo none twongere tuzoya tuvuga ngo twongere nayo izokivuga kumwe kwa Yezu ngo narashonje ntimwangaburira naranyotewe ntimwamutwonywa naragwaye ntimwangwaza dutangure kuvuga ngo none gwivyo byagenze gute Imana iciye kubwira yeti nari nayiguhaye ati none wewe rero ja ku ruhande ati namwe mwagize neza umurundi azoya araciye imikobeko neza kuko isi izoguma imugaburira abandi bace bagenda kumusega nagenda babwire rero ubwo n'ubutumwa bw'Imana kubungabunga isi vyanditse mu ijambo ry'Imana mbere reka ndabivuge iryo ni ijambo ry'Imana yirime yibungabunge hari umwana irahana ngo yarimye ngo wononye isi urimye kandi Imana aribwo butumwa yagutuma Adamu na Eva bajeje gucumura aciye avuga umva kare ntibari bwige n'amayeri yo kurima ngo uhetswe neza asohora amaboko barasoroma gusa batarimye kivuga iti kuva ubuko wagize ivyo mu kurya uzorinda kubira icuya Imana yaciye iruca nico gituma dutegereza kurima rero turye twabize akuye kuri umugoroba wari mwiza waruryoshe ko twoterama ugashaka bukarinda buca rero turi imbere y'Imana waruryoshe mugabo hariho abandi bariko baradusuzumira inzira tuzocamwo kuvejo ko bariko baradusuzumira nagira mugabo ndabasabe mwese mugume mu Mana aho muzoba muri hose mugume muzi yuko Imana iduherekeza hose turamana mu miryango tugume tuzi yuko dufise hejuru yacu umutware mwiza atarenganya yitwararika ibibondo vyiwe akunda Burundi ari hejuru yabwo Uburundi n'igihugu Imana yamiza kwijisho ijoro n'umurango ntiryama ntisinzira mwame mubizi iyo mubizi uko rero muce mwibera abantu tubudutama twiza twa Yezu kuko nawe n'umwungere mwiza araturagira neza kaduco ndakibutse duhereko imbere yuko sozera tugashireko Imana